N'umwanya mwiza ni mwanya mwiza wuko tuvugana ku majambo y'Imana kuri mikro muri kumwe na Jackson Nkeshimana. Reka tuvugane kuri ano majambo y'Imana kandi ndizera ko uza gufashwa. Nkaba ndagusaba ko wo kwandikira message abantu niburi buri batatu bane batanu 10 naho bo bijana nta kibazo, amayinite si kibazo, ubabwire ku majambo tugira tuvugane ko. Ijambo rero tuza kuvugana ko ni ijambo rivuga riti shikama ushiramanga kuko harageze. harageze shikama ushiramanga kuko harageze. Urashaka kwandikira umuntu message ukamubwira ati shikama ushiramanga kuko harageze. Reka dusome mu gitabo cya Yosuwa 1:6. Yosuwa 1:6. Shikama ushiramanga kuko ari wewe uzoshikiriza abo bantu igihugu narahiye basekuruza ko nzokibaha. Turasubiramo, ni igitabo cya Yosuwa igice cya 4 ku murongo 6 ati shikama ushiramanga kuko ari wewe uzoshikiriza abo bantu igihugu narahiye basekuruza ko nzokibaha. Ano n'amajambo Imana yabwiye Yosuwa igihe byagaragara ko Mose atakiriho kugira ngo ashobore kubandanya arongoye Abisirayeli. Abisirayeli murazi inkuru zabo sinshobora kuzisubiramo kandi murazizi cyane, benshi barazizi, n'abatazizi kumbura bamaze kuzumva cyane ko Abisirayeli bigeze kuba muri Egiputa maze baragira ibyago bitari bike, harageraho Imana ibarekura kugira ngo baje mu gihugu cyabo. Aho rero bagiye ari benshi cyane, ariko rero mu bavuye muri Egiputa abashitse ni babiri bonyine, yari Yosuwa na Karebo. Uyu Yosuwa rero niwe Imana yabwiye ati shikama ushiramanga kuko ari wowe uzoshikiriza abo bantu igihugu narahiye basekuruza ko nzokibaha. Nawe uno munsi Imana ivuze ati shikama ushiramanga kuko harageze. Harageze gute? Ni ibihe byinshi waciyemo kandi Imana yagusezeraniye kenshi, mugabo ntihari bwagere ko Imana ikugirira ico igira ikore ubu. Uti Jack, yanyishu yanje ngira ndayironke. Yes, yanyishu yawe irageze. Arigihe rero inyishu ushobora kugera ukibaza ko menga ntubibona, umenga uri mu nzozi, mugabo rero inyishu yawe igira igere. Ngira ndakwereke rero ingene inyishu yawe igira igere canke ugira ube mu nyishu yawe. Abisirayeli bagiye babaho mu bibazo byinshi cyane kandi bigoye cyane, kandi bagiye bahura n'ingorane nyinshi cyane, kandi kenshi iyo bakoshereje Imana yaci barikura bagatsindwa, ariko rero birekuye bakegera Imana kandi bakagira kwizera imbere Imana yaci baneshereza. Abisirayeli babaye abantu bo tubera akarorero keza canke bo tubera akarorero ko kufatira kugira ngo tumenye ingene natwe dushobora kwigenza. Aha rero tubona Yosuwa uko Imana yamubwiye. Mbega wibaza ko yabimubwiye kubera iki? Yosuwa yabaye umuntu wo kwizera, kandi novuga ni yambara amarori. Uti Jack, yarambara amarori? Umviriza, banza umvirize. Yambara amarori y'ukwizera, yambara amarori akabona ivyo abandi batabona. Ivyo nivyo ngomba ko tojamo, ubone ivyo abandi batabona kugira ngo Imana ishobore kugira ikigomba kugirira. Harageze ko Imana igira ikikoze mu bugingo bwawe, harageze ko Imana ihindura ubugingo bwawe, harageze ko Imana ihindura bya bindi byose uko vyakabaye. Ariko ivuga iti nushikame ushiramanga, ntusubire inyuma, ahubwo nutera imbere ushike hahandi Imana igomba kushika. Ni kenshi wabayeho mu biye ugenda ugwaragwara mu buryo bw'impemu, ugenda umenga ntibikunda, uno musi ukagwa, uno musi ukavyuka, ejo ukagwa, hirya ejo ukavyuka, abantu bakubona mu rusenge bakabona umenga biracahagaze neza, ariko wowe ubwawe umutima uriyizi, urazi ingene byifashe, urazi ingene bimeze. Kenshi na kenshi bakubona usengurira bakibaza kuri kuraja mu mpemu nk'abandi, nivyo benshi barasenga barira bariko baraja mu mpemu, mugabo wewe usanga bidasa n'ivy'abandi, ko wowe urira bivanye n'ivyo uri kuracamo, bivanye n'amagogwa uri kuracamo, bivanye n'ibibazo uri kuracamo. Ariko uno munsi no kuremesha ndakubwira nti harageze. Vuga uti amen. shikama ushiramanga kuko harageze. Uvuga ati Jack nje ko ndi mu bitaro none harageze ko mvayo, novuga nti yes, noba mvuze nabi, sinoba mvuze nabi, ndakubwiye ni egome
harageze kuva muri ibyo bitaro, harageze kuva muri muri ibyo bitaro by'amagorwa, harageze kuva muri ibyo bitaro by'amarusho, harageze kuva muri ibyo bitaro byo kwidodomba, harageze kuva muri ibyo bitaro waragwaye mu mpwemu, waragwaye mu mubiri, waragwaye uburyo ubucanke buriya, ariko ibyo hanini sivyo nohagarara ko, ariko ngomba kubwira nti harageze kuva aho hantu uri. Uti Jack, koko nivyo? Yes, shikama ushiramanga kuko ni wewe. Imana imaze kubwira Yosuwa yaciye yitegura kumenya ko ari wagira shikana Abisirayeli aho Imana igomba ko bashika. Nawe Imana igomba kugira icyo ukoze kugira ngo ushike hahandi igomba kushika. Ni kenshi cyane yagusezeraniye, ariko ukabona umenga byaratevye. Kenshi yarabivuze ukamenga biriko bica hirya, umenga bigenda ku bandi bantu, umenga birafise abo bitumbereye neza na neza, abo maherewe neza amasezerano benshi inyishu zabo zarabonetse, abo maherewe hamwe amasezerano benshi babaye mu nyishu zabo bazimazemo kumure umwaka canke imyaka. Wewe nawe uracari hahandi, ya nyishu yawe ubona umenga ntibirakunda, hahandi wagomba kushika ubona umenga nturahashika, kwa kuguru wagomba ko gukira nikurakira, ya maso wagomba ko akira ntarakira, kwa kundi wagomba ko vyoba ntibiraba. Ariko ndakubwiye ni nushikame ushiramanga, kuko harageze ko Imana igira ca kindi yagusezeraniye hahandi, kwa kundi harageze. Vuga uti amen. Urazi Imana yuko yasezeranira abantu umenga nibinanga, mugabo hageze ko inyishu iboneka ni ubona ko Imana yakoze, ariko si kenshi umwana w'umuntu ashima, kandi si kenshi yibuka ko ari amasezerano y'Imana, ahubwo yumvira bya bindi yakoresheje nk'ubwenge, avuga ati iyo ntagira gutya, iyo nabona bamudogo, iyo ntabona marume, iyo ntabona naka, ati ntibyari kuba bimeze neza nk'uko. Ariko nibuke ya sezerano Imana yagusezeranira, banza witegure, buritegura ingene uzoshima Imana, kuko Imana igira ikore igitanga mu bugingo bwawe. Uno munsi n'umunsi ndakuzaniye ijambo rikubwira riti nushikame ushiramanga, kuko harageze. Ndakubwiye ni harageze. Ndumva neza ko nawe ukwiye kwitegura kubaho mu masezerano yawe. Uti Jack, none koko ndavyizere ko Imana igiye kugira iki koze mu bugingo bwanje? Ego nuvyizere, kuko ukwizera buriya undi yavuze ati kwizera kumeze nk'ibisazi, ariko je sinovuga ko kumeze nk'ibisazi, mbwa no kubwira ni ukwizera ni kindi kintu kifise no kuvuga ni nk'amaso canke ni nk'amarori, kwa kundi navuze ni navuze ni Joshua yambaye amarori yo kwizera. Joshua yambaye amarori yo kwizera, no kugira ni ukwizera kumeze nk'amarori yandi ashobora kwereka ibindi bintu utabona abandi batabona. Ni nka jumelle ubona ibiri kure ibyo abandi batabona. Urashaka kuba ubona mu buri kumwe n'abantu bo bakabona ivyago, mbwa wowe muri ivyo vyago ukabonamo ivyiza. Yosuwa bajanye na Karebo, bajanye n'abandi batasi bari 12, abandi bose baza bazanye inkuru y'icyavuto, bavuga ati nukuri bajya abantu bava batujyanye imikate, bameze nk'inzige. Bo niko babona, amaso yabo babona ibiboneka ku maso y'abantu, babona ibintu biboneka n'amaso, nkuko nawe bibona neza, ubona ati n'inzu nta ndwi zibiri zisigaye azonyirukana, iki nakiriya umwana wanje nta kwezi gusigaye azopfa, umugabo wanje sinzi, umwana wanje sinzi, umudamu wanje n'ibindi. Ariko no kubwira nti nureme, shikama ushiramanga, kuko harageze. Reka nkwereke ingene kwizera gutandukanye n'ibindi vyiyumviro by'abana abantu. Mbega koko bajya abantu 10 bagiye gutata kijya gihugu ntibavuze ukuri? Bari bavuze ukuri, kuko babona koko abantu bo muri ico gihugu bari bigatanya koko, kandi bari bakomeye, kandi bari benshi. Ariko ba bantu 10 muri ba bandi 12, ba bantu 10 babibona uko nyine babibona, nkuko nawe uri kurabibona. Wa mushahara muto uhembwa amahera make, n'ivyo ibihumbi 10 ku kwezi, ibihumbi 20 ku kwezi, 30, 100, 300 ndazi. Ayo uhembwa yose ubona ko ari make, kandi cya gitigiri nivyo ni make. Ariko bibonye nkuko ntushobora gushika hahandi Imana igomba kushika. Ariko wobona ibiruta ivyo ukabona kure kuruta aho uri kurabonesha amaso y'umubiri. Ba bantu 10 baragiye baravuga inkuru y'icyavuto, kandi yari inkuru y'ukuri. Ariko ba bandi babiri, Karebo na Yosuwa, ni nabo bashitse muri cya gihugu cy'isezerano. Kubera iki? Kubera bagize ukwizera, bavuga ati bajya ahubwo turabereka.
ko dufise imana reka ntubwire ko ufise imana uzopfa ujya. uti Jack none umunsi sinzi icyo nza gufungura, none umbwira ati nzopfa njya. uzojya uraza gufungura uno munsi kandi n'ejo uzofungura, na hirya y'ejo uzofungura, na hirya y'ejo uzofungura. Ukwizera rero, aya majambo ndiko ndakubwira ngomba ko yo gutera ukwizera, ukumva aho uri, ugatahura icyo ugomba kugira, ugatahura naho ugomba gushika. Nowa abwiwe kubaza ubwato ntiyari bwigere agira na bwa bundi kakandi gatonya bahora bagira mu giti kugira ngo bajabuke, ntihari bwigera abona imvura nk'iyo. Mugabo yumva ijambo ry'Uhoraho rimubwira kubaza ubwato ko hazovugwa imvura kandi ko bizogenda ukuna kuriya. Yabubaze imyaka myinshi yizera ko bizoba nk'uko Imana ibivuze. Mose Imana imaze kubumubwira ati hagurukana abo bantu ubajane, byari bigoye kugira ngo ushobore gutahura abantu bangana gutyo kandi ubona inzira idakunda. Inzira bari bazi ko bociyemo yari kumara imisi 11, mugabo Imana bacisha mu nzira bagiye kucamo, bahavuye bayicamo imyaka 40, kandi yabona ko atumbereye neza na neza ahantu hari kiyaga, kandi akayumenya neza ko hari kiyaga. Mugabo kubwo kizera avuga ati nubwo Imana tutumbereje ahantu tubona umenga ntiyabona, turazi ingene irazi yonyene ingene izobigira. Imana yagusezeraniye irazi aho bizobicisha, ndabesha. Imana yagusezeraniye ibintu ukabona umenga ni ibintu bidakunda, ukumva umenga ntibikunda vraiment nukuri. N'ubwenge kameme dukoresha ubwenge, ariko ubwenge bwawe usanga ari buto cyane ku bwenge bw'Imana. Imana irazi aho bicisha. Imana igira ikore igitangaza utazopfa wibagiye mu bugingo bwawe kuko harageze. Shikama ushira amanga kuko harageze ko Imana ikora cya kindi yagomba gukora. Shikama ushira amanga kuko hageze ko Imana yigaragaza nk'Imana. Shikama ushira amanga kuko naho ugeze hambavu y'ikiyaga gitukura, Imana irazi ingene iza kukigaburamo kubiri kugira ngo ushobore kuronka huca. Shikama ushira amanga naho yakubwiye ati nukora ubwo bwato, irazi ingene izobigenza naho azohera imyaka myinshi bizotinda bishike. Shikama ushira amanga. Gideyoni Imana imubwira kuja ku rugamba. Gideyoni yari umuntu yisuzugura. Usomye cya gitabo cy'abacamanza kuri 6. Gideyoni yari umuntu yisuzugura. Icya mbere yava mu bwoko busuzuguritse Abamanase. Icya kabiri yari umuntu iwabo yari umwana wa nyuma. Akavuga ati kameme ciwe vraiment umuhererezi arico novuga imbere y'abantu bakuze oya ntibikunda. Ariko Imana iramushoboza imubwira ati nuhaguruke nk'uko inkomezi zawe zingana. Usomye muri cyo gitabo cy'abacamanza 6:14, Imana imubwira ati nuhaguruke ugenda uko nyene inkomezi zawe zingana. Nawe genda uko nyene nuko kwizera kwawe uko kungana, maze ukore icyo Imana ikubwiye ngo ukore kugira ngo nayo ikore ikigomba gukora kuko hageze. Shikama ushira amanga kuko harageze gukora cya kindi, kuko harageze ko Imana ishitse aya masezerano, kuko harageze ko ushika hahandi, kuko harageze ko ushika muri rya sezerano Imana yagusezeraniye. Vuga uti amen. Utevye kuvuga amen jewe sinzi. Ambara amarori yo kwizera. Uti Jack. Mu Banyefeso tubwirwa inkofero y'agakiza, ibirato by'ubutumwa bwiza, umukaba ukuri n'ibindi. Mbega none ayo marori yo kwizera yoyo avuye? Ndakubwiye ni wambara amarori yo kwizera ubona ibyo abandi batabona. Yes. Shikama ushira amanga, ntudende bukigwe. Hari hageze kushika rero. Hasigaye umunota umwe, hasigaye iminota 3, hasigaye umunsi umwe, hasigaye iminsi 2, hasigaye iminsi 3, hasigaye umwaka umwe, hasigaye imyaka 2. Kubera iki urushe? Akira kabando uhaguruke ugende ubandanye. Urugendo rwari rurerure mugabo harageze kushika. Ikanani ngaho urashitse. Reka kuraba hirya no hino.
uhora ari kumwe nawe kandi agufitiye imigambi myiza. Yagusezeraniye kenshi ariko ntiwari bwabone bishika. Wararize, waratakambiye abantu, warabwiye abantu, warisabye ku bantu, waragerageje kuvuga kose, waragerageje kwivugira, waragerageje gutuma abantu bakuvugire, wararituye n'ubucamanza, warituye n'abakomeye, warituye n'abana bariya, mugabo nta na kimwe cyashobotse. Ariko Imana igira ibikoresha. Vuga uti amen. Aho byakabereye si vuba, aho byakabereye ni kera. Oragira bikoresha. Ntuzubure kwandika message ushima Imana, ntuzubure gutelefona ushima Imana. Imana igira ikora igitangaza mu bugingo bwawe. Gira icyo usezerana gusa kugira ngo Imana igire icyo ikora nayo nyine. Umugabo yitwa Yefuta, mu bwoko bw'iwabo baramusuzuguye, mbere bamutakure, babona umenga ntaco amaze. Ariko hageze umunsi kanaka, Imana ibatera kumwibuka Yefuta. Imana imaze kubatera kwibuka Yefuta, Yefuta nabwira Imana ati Imana niwampa kunesha, ko bari bamuhamagaye kugira ngo bafashe urugamba, ati niwampa kunesha, ati kizoza kunsanganira ubwa mbere nzoca ndagiguha. Ntiyarazi ko ari umukobwa wiwe. Mugabo nkuko yabisezeranye yarabishikije. Niwasezerana ntutebe gushitsa. Ari abantu basezerana nabi, bavuga ati Imana nintagukorera ibi uzongire gutya. Ndazi umuntu yavuze ati Imana nuntangirira gutya, nintagira gutya ati uzunyice. Ntusezerana nabi, ariko sezerana neza, uvyiyumvire neza. Wiyumvire icyo ugiye gusezerana, ubwira ati Imana ndashimye kuri iri jambo ko ugiye gushitsa, ko hageze icyo usavye ko noshika manshira amanga, nanje ngiye kubikora. Maze niwashitsa aya masezerano nanje nzokora iki? Ni kenshi warushe, urababaye n'ivyo, ubupfakazi burakurembeje, nta n'umuntu n'umwe yakigutahura. Iyo uvuze utanze cyiyumviro mu bantu, abavuze bose barashobora kuvyumva, mbwa byo bavuze nubwo byari byo ntibashobora kubitahura, ntibashobora no kuvyumva. Abo muhize amashuri amwe barasabye akazi barakaronka kandi keza, mugabo wewe byaranse, wowe uzinanye n'ugatanga, mugabo bikanka. Umushahara uhembwa ubona umenga wari umushahara mwiza, ariko washika muhira wasuma ugasanga amahera guheranye mu kanya isase, ukimvira ndi mega Mana ngirene. Harageze rero ko Imana igira icyo ikora mu bugingo bwawe. Ni igihe cyawe. Imibabaro waciyemo ni myinshi, amagogo waciyemo ni menshi, ukwankwa waciyemo ni kwinshi, ariko rero harageze. Tunganya ubugingo bwawe ushika mushira amanga. Tunganya ubugingo bwawe. Ikibazo ufise, ingorane ufise, nuko no guharira vyanse kuharira. Mbega none ugomba ko Imana izokora gute kandi no guharira vyanse ko woharira? Harageze ko Imana igira neza. Harira wa wundi yakugiriye nabi. Guharira si kibazo cha wewe na nyene ko wakugiriye nabi, ahubwo ni kibazo cha wewe n'Imana. Niyo mpamvu guharira, ubanza guharira indani bwina mu mutima, ukavugana n'Imana ati Imana nakandamuhariye. Maze urashaka kumubwira wa wundi ko muhariye, mugabo ahanini ni wowe n'Imana yawe, kuko imbabazi ziva mu mutima. Ariko ndakubwiye nti shikama ushira amanga ko Imana igira ikore iki, igomba igira icyo ikora, kuko harageze iriko irakurondereka kubura. Aho yakurondera si ukiri, usigaye uri mu kaboregwe, usigaye uri mu itabi, usigaye uri mu busambanyi, usigaye uri mu majambo apfuye atameze neza, usigaye uri muri bya bindi bitameze neza. Vayo ushikame ushira amanga ko Imana igira ikore ikintu kidasanzwe, ikintu amakungu yose azomenya ati cyaka. No muri quartier wacu nibanzi
Imana igira igukorera ikintu kandi nuvyizere, nutavyizera bizoba bisobanura ko atari wewe, mugabo uza kuvyizera niwe nyene message. Inshuti zawe zaraguhunze, ni inshuti shika, mugabo wakuvuga nk'umuntu wakure ati ujya turafitana ibisanira, mugabo Imana igira yishure, bazora kuvuga bavuga ati ujya ni inshuti shika, ujya rero mu muryango ni grand frère, ujya mu muryango ni muvyaranje, ujya rero ni papa, ujya ni papa mu muryango, kubera Imana izoba yakwishuye sha. Haragize shika mushiramanga, haragize nigihe cawe kandi wake. Nagira mvuge nti sinzi ko murabona ikibiriti, ndazi ko abatarabona ikibiriti bo bari bake cyane gose mu bariko baranyumviriza. Utarabona ikibiriti arashobora kuja ku mubanyi amubaze ikibiriti uko kimeze. Ikibiriti ngomba kuvuga ntube nk'ikibiriti cyanyagiwe. Ikibiriti kirakora neza cyane, kiba kiriko utuntu mu gifaransa twitwa soufre, canke mu Giswahili batwita kibiriti nyene, natwe mu Kirundi tukatwita ikibiriti. Utwo tuntu nito dutuma hacana umucanwa kuri ca gikarato c'ikibiriti, ucishije ko gishobora kuca caka. Ikibiriti rero canyagiwe ntaco kikumarira, kuko mu gushinga cyo kwaka kica cononekara kurusha. Ariko ikibiriti kitanyagiwe cyashikamye kaguma kwa kundi nyene kiraka. Wanashaka ko umucano uba mwinshi, utereye ikibiriti cyatse ukagiterera mu tundi tubiriti twose tuca twaka. Ufise umukristo yakijije akaja mu bandi baraka kurusha, ubwo cya kibiriti cyanyagiwe ugishize mu bindi bica binyagirwa kurusha, bica bigira imbeho, gucana ntibiba bigikunda. Nube rero nka cya kibiriti cyanyagiwe, kare wari ufise kwizera, none uribagiye cya gihe wakorana n'Imana, uribagiye cya gihe Imana yakubwira gutya bikagenda uku, uribagiye cya gihe wasoma ijambo ry'Imana ikakurongora bikagenda neza, uribagiye cya gihe wumva ubutumwa bwiza maze urakora kujya ubutumwa bwiza bwavuze biraba vyiza, uribagiye cya gihe wagendana n'Imana. Ibuka warigeze kuba ukomeye cyane mu vy'Imana, warigeze kuba umuntu w'igiciro kinini imbere y'Imana, warigeze kuba umuntu ugendana n'Imana. Inkuru zawe usigaye uvuga ivyigeze kuba, ati buriya jewe narigeze no gufunga iminsi 3, jewe narigeze no kwisonzesha iminsi 7. Ivyo nivyo usigaye uvuga gusa. Aho ugeze ahatemba, umeze nka cya kibiriti cyanyagiwe. Bwo ushaka ko kwambara amarori yo kwizera, vuga uti amen. Ubona ivyo abandi batabona, wumva ivyo abandi batumva, ushike hahandi abantu batazi. Yosuwa na Kalebu iyo bakoresha ubwenge bw'umwana w'umuntu, tuvuganye ukuri, ntibyari gukunda, nabo nyene bari gupfira mu bugaragwa, kuko ukwizera kwabo niko kwatumye bashika hahandi Imana igomba ko bashika, hari mu gihugu cy'isezerano. Gideyoni Imana imubwira ati genda nk'uko inkomezi zawe zingana. Yari afise abasirikare 32,000. Imana imubwira abagabanye asigane abasirikare 300. Kuri abo basirikare 300 yarashoboye kunesha urugamba. We yabona ivyo abandi batabona. Abantu 300 ahantu hari abasoda 32,000, kandi bavuga ko abari babateye bari benshi cyane badaharurika. Navuze buke ndavyizeye, sinagerageje kuvuga n'ingona n'ingoga, navuze buke kugira ngo bitahure neza. Ubona ivyo abandi batabona. Elisa abwira Imana ati muhumure uyu muhungu Gehazi ntavyo abona. Cyari gihe bamuteye Elisa, maze Gehazi agira ubwoba. Mugabo Elisa we yabona izindi ngabo Gehazi atabona. Ngomba kubona urenge ubone kure y'amaso y'umubiri abona, wambara amarori y'ukwizera ubone ikindi kintu kiri inyuma,
ushika mushiramanga kuko hageze ko Imana ikora icyo ikora. Uti Jack, je maze imyaka 2 ntavyara, imyaka 5, imyaka 8, ndazi imyaka myinshi, ivyo vyose nayo bari imyaka 30 irazingazinga ya myaka ikahita mu muriro, ugatangura kubaka jeune ukavyara. Vyari vyoroshe Aburahamu ku myaka 100 n'umudamu wiwe Sara mu myaka 90 y'amavuka, bamubwiye ko azovyara. Vyari vyoroshe kuvuga ati no vraiment oya nawe no imyaka mfise oya reka kurenza urugero. Mugabo yatahuye ukwizera icyarico, kandi kwizera kwe kwatumye Imana imuharura ko ubugororotse. N'ubu duhesha imigisha biciye muri Aburahamu. Shikama ushiramanga, Imana igira ikore ikintu kidasanzwe mu bugingo bwawe, kandi igira ikore ikintu kidasanzwe mu muryango wawe. Aho waririye ni kera, waravuze cyane, warababaye cyane, wararize cyane, waratakambye cyane, abantu benshi barakuvuza ko amajambo menshi, ibintu byinshi byarononekaye mu bugingo bwawe, ariko harageze aho Imana ikora ikintu abantu bose bavuga ati yes, ati kweli ni Imana. Abantu benshi bazoza bakubaza aho wasengeye, uw'Imana yahezagiye imuhezagira bose baraba, ngo bagatangura kubazanya ati mbega uriya yasengeye, ati mbega none uriya yasengeye. Bakifuza gusenga nkuko wasenga, bakifuza kumenya aho wasengera. Mugabo igihe baca mu bibazo nta numwe yitaho kumenya aho usengera, nta n'umuntu numwe yitaho kumenya naho uba, nta n'umuntu numwe yitaho kumenya ivyo urimo, nta n'umuntu numwe yitaho kumenya ubuzima bwawe. Ariko bagiye kwibaza kuvyerekeranye ubuzima bwawe, bagiye kubwira kuri inshuti ishika, bagiye kubwira ko ati iyo nshuti sha, ati amasezerano Imana yagusezeranye koko arashitse, ati buri amageragezo wacamo, ati hajya twarayabona nuko twabura natwe ko turi bubigenze buriya. Ariko harageze shika mushiramanga, Imana igira ikore ikidasanzwe mu bugingo bwawe, aho vyakabereye ni kera. Shiramanga kuko ndi kumwe nawe mu bibazo. Shiramanga kuko ndi kumwe na Shikama. Shiramanga mu bibazo. Shiramanga
abagabo mwese shikama shikama kuko ndi kumwe nawe Imana ni mu bibazo Imana iri kumwe namwe iri kumwe namwe imwihebure yamwe abakenyezi yamwe mushikame mushiramanga kuko Imana iri kumwe namwe yamwe mu ngorane zanyu zose mu bibazo zanyu byose shikama 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 ndababwira shikama yamwe Nasiko bibakora shikama ushikame muri Yesu ushiramanga yemwe shiramanga Imana iri kumwe namwe yemwe misore shikama yemwe shikama yemwe misore shikama shikama ndaziko bibakora shikama yemwe bibazo yemwe shikama shikama kuko ndi kumwe nawe shikama kumwe nawe shikama kumwe nawe shikama kumwe nawe ubibazo shiramanga shiramanga kuko ndi kumwe nawe shikama ushiramanga kuko uhoraho ari kumwe nawe harageze ko igira ikikora kandi igihe niki kandi umwanya n'uyu warihebuye kenshi waratakambye kenshi kandi waravuye mu mana kenshi ubu rero harageze ko ushikama igira ikigukorera nibihe byinshi widodomvye nibihe byinshi wababaye nibihe byinshi wagiye mu ntege nke ariko Imana igomba igira ikikora mu bugingo bwawe kugira ngo abantu bose babone ko ari Imana nzima ari Imana nziza ivyo yagusezeranye ni ngombwa ibishitse ariko nushikame uneshe intambara ni nyinshi nivyo ariko uzineshe nizikuneshe ariko nawe uzineshe ngira ndagusengere warasubiye inyuma ugomba gusubira ku murongo Imana igomba igira ikikora mu bugingo bwawe nube nka cya kibiriti twavuga cyanyagiwe ndagushaka ko ukwambara amarori yo kwizera ukabona ibyo abandi batabona ndashimiye abantu bamaze kunyandikira message bambwira ati Jack shikama ushiramanga harageze shikama ushiramanga harageze nicyo cyagiye rero Imana gusezeraniye niki wumvira ijambo ritinjira si gwawe ariko ni wizere ryinjire ribe gwawe Imana igira ikokore igitangaza igira ikikora amahanga yose abibone kandi amahanga yose abimenye reka dusenge Mana data uvyagiye ahera hawe turagushima ingene utugirira neza turagushima ingene wamuri hafi yacu turagushimiye ingene washimye ko muri no mwanya tuvugana n'amajambo n'aba bantu bawe ngo bashikame bashiramanga kuko harageze ni kenshi wamusezeraniye mugabo kandi ni kenshi yihebuye yibaza ko bidashoboka aravye n'amaso y'abana b'abantu akabona koko kumenga ntivyumvikana ariko ivyawe mu vyimviro by'abantu ni ibintu koko bitumvikana ariko vyumvikana ku muntu yizera ijambo ryawe uno muvyeyi akene ko mugirira neza
uno mupapa akeneye ko mugirira neza, akeneye ko uhindura ubugingo bwiwe. Uno musore nawe nyene akeneye ko ugira icikoze mu bugingo bwiwe. Uno mwigeme nawe akeneye ko ugira icikoze mu bugingo bwiwe. Aho vyakabereye ni kera, aho vyakabereye si vuba. Yarabaye magogwa menshi, yararuhijwe cyane, yarababaye cyane, yararize kenshi. N'ubu ashobora kuba ariko ararira, amosozi yiwe wayabonye, ugutakamba kwiwe wakumvise. None uvuze ati nashikame ashira amanga kuko harageze. Gira icyo ukoze mu bugingo bwiwe, hindura ubugingo bwiwe. Ndizeye ko bikoze, ni mu izina ryawe rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu, amen. Wari kumwe na Jackson Nkeshimana. Nimba ufise icyo uterera ku cyiyumviro cyangwa ufise ikibazo, urashaka kunyandikira cyangwa ukantelefona kuri 79 57 14 29 79 57 14 29. Tuca tuyaga kandi biyaza kuba byiza cyane. Yesu aguhezake.